bagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije ko n'amajambo muhemu yarashize mu mutima wanjye ngo ndayibutse ishenge sinzi biri imbere ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha iyi si y'unamunsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza Imana namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera mushubire mu gishingo cyacu muzokoma mwibuka ku isi ya mwishi imisi igoye abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abaramu. Umukozi w'Imana ati sinzi biri imbere atariko fata utwo dutelefone twanyu mufata y'amajambo muzoza murayumviriza. Abakozi b'Imana ba kino gihe bishwe n'iki? Bishwe n'amaronko. Kumbure igihe yavuga aya majambo ntawamenya icyo ariko aravuga. Abantu bashobora kuba batashotse batahura ico yariko aravuga. Bamwe bashobora kuba bavyiyumviye amaze kugenda. Mu misi iheze twaheruka kubabwira aho ivya sepebu bigereye. Abantu baribaza bati none ko habaye ibisikanya mu nzego zitandukanye zo muri sepebu ubu biteyehe, ubu bigezehe? Mu cigwa twaherukiye ko kubiraba sepebu twariko tuvuga kuvyerekeye ukuntu J10 canke abo muri J10 bugaye amakonte ya sepebu. Turavuga duti mbega n'igiki coba catumye bugara amakonte? Mbega aho ntihoba haraciye ko amahera mbere bashobora kuba barakoresheje ibindi hanyuma ntibashobore kuronka ukuntu bayasigurira abandi? Duti mbega uko niko bari kuburabuza abagiye mu mabanga mashasha kugira ngo ntihagire ico bashobora gukora hanyuma mu nyuma ngo bavuge ngo vyabananiye. Ivyo rero n'ibibazo nyamukuru twagiye turibaza mu cigwa twari twabateguriye. Uno munsi ibintu biguma biparangana muri sepebu. Biragaragara neza yuko naho baba barateye irya ntambwe yo gushiraho inzego nshasha bahagarikiwe na leta, biragaragara yuko hari abafashwe ku nguvu bajaniranijwe ubu baguma bagerageza kubandanya ibikorwa bahora bakora ubwa mbere. Uno munsi ntitubabwira ivy'amakonte ya sepebu yugaye, ahubwo uno munsi tubabwira ukuntu bamwe bo muri J10 baheruka gutera iyindi ntambwe. Sinovuga yuko ari intambwe yo kuja imbere canke intambwe yo kuja inyuma, bo nibo babizi. Intambwe yo kugira inama, baratumye ko inama nkuru canke assemblée générale. Iyo abandi bo muri J5 bavuze yuko idakwije amategeko ntibaba bakijamwo. Abo bayigiyemwo naho igitigiri kitari gikwiye baca bavaho bafashe ingingo ko bakomboye inzego zari ziherutse gushigwaho. Bati umunyamabanga mukuru wa sepebu ariho kino gihe aheruka kwinjira mu mabanga mashasha n'icegera ciwe barakombowe, bahawe imisi 8 y'ukuba bavuye mu bibanza barimo. Aha rero murumva yuko bitoroshe na gatoya. Nukuvuga ngo abo bantu, abo bategetsi nta mezi 2 nimba ntihenze
yaraheze bagiye muri ayo mabanga, kandi murazi yuko bagiye muri ayo mabanga habaye induru nyinshi, ibintu vyarushe bikajamwo na perezidansi. Voilà. Hadaciye na kabiri rero bavuze bati izo nzego turazikomboye, kandi bafata ingingo bonyene nk'aba JDC gusa, G5 nayo itarimo. Ubu murumva ingene ibintu bimeze. Abo bantu bakuwe mu mabanga bayagumyemwo, ntawuzi rero ko hazokoreshwa inguvu kugira ngo bave muri ayo mabanga. Aho umuntu aca yiyumvira ati none izo nguvu zizoba zivuye, leta izorungika abapolisi, ministere canke ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bazokwemeza ivyo bintu n'ingene ivya mbere vyemejwe bibanje kugorana? Ico ni kimwe mu bibazo umurundo umuntu yokwibaza. Kugira kabiri, mbega aba bantu bakora ibi bintu vy'ukuri bari mu kuri? Bipfuriza ineza ishirahamwe rya sepebu, canke bafise izindi ntumbero? Canke ni rya jambo wahoze ari umwungere w'Ikiremba yagenda avuze ati abungere ba kino gihe bishwe n'amaronko? Ikigira gatatu, izi nzego zakombowe n'abasanzwe bari mu runani rwa JDC. None naho ingingo bafashe itoja mu ngiro, mbega izi nzego baza barakomboye uku bosubira kuzemera? Baza barazikomboye zofata ingingo, izo ngingo zikemerwa n'abo muri JDC, kandi baza barafashe ingingo zo kubakombora? Kumbure hariho ivyo mwoba mwarashoboye kwibagira gatoya. Reka mbaze ndabibutse yuko ubwa mbere bakuye uwahoze ari umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pantekote y'Ikiremba. Ubu niwe ari umwungere wa mbere. Baranditse ikete bavuga bati turagukomboye mu mabanga. Voilà. Ariko ivyo ntaco vyashitseko, yagumye muri ayo mabanga. Ntibarekeye ngaho, barasubiye baragerageza. Igihe havugwa yuko hagomba habe kwimika abungere b'Ikiremba canke b'ishengero rya Pantekote y'Ikiremba, uwa mbere n'uwa kabiri, JDC baranditse gwete bandikira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu basaba yuko ivyo birori vyo kwimika abungere b'ishengero rya Pantekote y'Ikiremba bitohirahira ngo bibe, kuko vyoca biteza akajagari mu gihugu, hakaduka ingorane zikomeye. Ivyo bintu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari busabwe ntibwigeze bubikorerako. Vya birori vyarabaye, mbere umukuru w'igihugu ararungika n'intumwa yiwe imuserukira kugira ngo abishigikire. Mwarabonye umuvugizi wa leta ko yari muri ivyo birori, ijambo yashikirije mwararyumvise. Nuko ariko bigaragara yuko ivyo vyose vyabaye abo muri JDC bitigeze bibagwa neza. Twarabwiye ukuntu baciye mu yindi nzira y'ukuza baraha amategeko adafashe abo bagiye mu mabanga mashasha ya sepebu. Abo nabo barabandikira bababwira bati gira amahoro, mwebwe nta burenganzira mufise bwo kuduha amategeko, ahubwo
hakoranywa inama ibikwiye gukorwa bikavugirwa muri iyo nama y'abungere, bikandikwa hanyuma bigakurikizwa. Bati ntitwumva ukuntu umuntu yo kwiyumvira ibintu hanyuma agaca bizana ngo tubikurikize. Ntivyahereye ngaho, murumva yuko baciye bugara n'amakonti. Kandundura murumva yuko baraye bakomboye izo nzego zitari bwamare n'imisi 90. Mu gusozera, reka twiyumvirire hamwe iki kintu. Mbega iyi ngingo yoyo bafashe gukombora aba bantu batwara sepebu ntizohava iba sanzefe, ntizohava iba ata nguvu ifise nk'uko izindi bagiye barafata zagiye ziragwizwa n'ubusa. Mbega hamwe abo bakuye batovaho, JDC vy'ukuri izoba iriko iravyitwaramwo neza, izoba iri mu kuri. Aha abantu bose ntibazohava batangura kubona yuko abantu bari muri JDC canke abungere bari muri JDC ata neza bipfuriza ishirahamwe rya sepebu. Abantu ntibazohava babona yuko abo bungere ico bigombera inyungu zabo gusa. Abantu ntibazohava babona yuko bariko barakinisha imishaha yabo, imishaha y'abakirisu babo. Nuko twohava twibaza vyinshi cane, ariko iyi ngendo si nziza. Iyi ngendo ibandanije irashobora gushira ishengero rya Pentekote hasi. Rya shengero ryari ryemewe, rya shengero ryari rifise icubahiro, rya shengero abantu benshi babona yuko ari iry'urufatiro, birashobora kurangira abantu babonye yuko ari iry'uburyarya, ari iry'uburiganya, ari iry'abantu bironderera inyungu zabo gusa, abantu batitayeho imishaha yabo barongoye. Abasenga mubandanye musenga kuko murumva yuko bitoroshe na gatoya. Sinzi biri imbere, ariko uko bimeze kose ababungere b'ishengero rya Pentekote barakwiye kwisubirako, kuko ibintu bariko baragira ntivyubaka abakristo, ahubwo nibibasambura. Abongereza bati wait and see. Reka tubandanye tubikurikiranira hagufi, kumbure barashobora no kwikubita gashi bakikosora, kandi twese twobishima. Batikosoye naho hazopfa vyinshi, kandi Imana izobibabaza. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.